Ndakuramukije wewe udahema kubana natwe amakuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kure ya nyana yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV naho tubashikiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, igisata cya politiki, igisata cy'indero, umutekano, amagara y'abantu ndetse n'ahandi hose, maze amakuru akabashikira kujya ni mu nyuma yo kubona rero twamaze gukora amatohoza yimbitse bivanye n'amasoko yacu yizewe. Iyi ni Isange TV, icyo rero utegerezwa utari wafite kuri subscribe no kugira ufyondeko maze amakuru ajya gushikira ku gihe ni mu nyuma yo kubona notification mu gihe wafyonze no kukayogera. Reka rero tudatevye tubagezeho amakuru tubazaniye none. Musongati imiriro yisubiriza mu ikambi ya Musenyi, impungenge ziriyongera mu mpunzi z'abanyekongo. Musongati kuwa 7 ndamukiza 2026 urukurikirane rw'imiriro yisubiriza mu ikambi ya Musenyi ya kabiri muri komine Musongati, intara ya Burunga mu bumanuko bw'u Burundi, ruriko ruratera amakenga mu mpunzi z'abanyekongo. Mu gihe kitararenga ukwezi kumwe gusa amahema ashika 4 yarahiye aratokombera. Imiryango imwe isiga ritagira aho ikika umusaya, bikunyura ubuzima bubi bari basanzwe barimwo. Iyo miriro yose yabaye ku mazu yo muri iyo kambi, aho inyubako nyinshi zubatswe mu bikoresho bidakomeye kandi vyoroshe gufatwa n'umuriro. Mu gihe igituma vy'ukuri uwo muriro kitaramenyekana neza, amakuru atandukanye yavuga ko guteka mu mahema bishobora kuba ariyo mvo. Iyo miriro itera uruhombo rukomeye ku miryango ihisha ibintu, imatera, ibifungurwa, impuzu n'ibindi bintu vya nkenerwa birasha bigatokombera mu kanya gato, bigasiga bene vyo mu buzima bubi cane. Furaha, umwe mu baba mu ikambi ya Musenyi ya kabiri, avuga ati kenshi umuriro utangura igihe turiko turateka mu mahema naho tutavyipfuza. Ivyo bikoresho bisha n'ingoga mu gihe bifashwe n'umuriro, bigatuma turonka umwanya wo gukiza ivyacu. Nta yandi mahitamo dufise atari ugucana muri ayo mahema, ariko biratubangamira cane twebwe n'abantu bacu. Umwanya wo gukiza ivyo dufise, nta yindi nzira dufise atari ugutekera imbere, ariko vyabaye bibi cane kuri twe rero n'abacu. Kubera izo ngorane, impunzi zibandanya gusaba HCR hamwe n'abafatanyabikorwa bayo kuzifasha. Bamwe basaba ko hubakwa inzu zikomeye kandi kugira hagabanuke ingorane zirimwo ingorane z'imiriro yama yaduka. Moyize, umwe mu mpunzi, asaba ati turasavye HCR na ONAPRA, ibiro vy'igihugu bijejwe gukingira impunzi n'abatagira ubwenegihugu, kutwubakira amazu yubakishijwe ibikoresho bikomeye no gushiraho amaziko hwaniro akomeye. Ivyo vyogabanya cane ingorane zirimwo z'imiriro yaduka kandi bigakingira imiryango yacu. Amakambi ya Musenyi ya mbere n'iya kabiri arimwo impunzi z'abanyekongo zigera ku bihumbi 22. Mu ikambi ya Musenyi ya kabiri abahaba baba ahanini mu mahema yubatswe mu bikoresho vyoroshe. Iyo kambi iherutse guhimbaza imyaka
ibiri imaze ishinzwe muri Ndamukiza 2026, naho hari utwigoro tw'abagiraneza iyo miriro yama yaduka yisubiriza yerekana ingorane zijanye n'umutekano n'ukubahiriza impunzi aho ziba, mu gihe bakirindiriye ingingo zifadika. Impunzi zibandanya kubaho mu bwoba bw'iyo miriro ikunda kwaduka iyo ishobora kubashikira, zizeye kuronka inyishu y'irama yo gukinga ayo masanganya yisubiriza. Naho mu yandi makuru, amazi ava mu kuzimu arabangamiye amazu y'impunzi. Ruyigi ku 6 Ndamukiza 2026 mu ikambi y'impunzi ya Bwiriza muri komine Ruyigi mu ntara ya Buhumuza mu buseruko bw'igihugu gitoya co muri Afurika y'ubuseruko. Igihe c'imvura gihindura ubuzima bwa minsi yose bw'ababa muri iyo kambi bukaba bubi cane. Mu makarisiye menshi cane inomero 22, 25 na 30 ya Bwagiriza ya kabiri, amazi yo mu kuzimu araduga akinjira mu mazu kandi agaca atuma inyubakwa zigenda zita inguvu. Abahaba berekana ko ikibazo gikomeye cane. Ayo mazi ntatemba hejuru gusa, ava mu kuzimu akanyengetera mu mazu, agatera ubukanye budahera, bugatuma impome zata imigaga, bigatuma zitakaza ubukomezi. Hari n'amazu amwe yamaze gusenyuka igice, bigatuma imiryango iba mu buzima buteye ubwoba. Hasi imvura gusa idutera ingorane, amazi arava mu kuzimu akinjira mu nzu. Nta kintu dushobora gushira hasi ntigitote, kandi uko umwaka uheze dutegerezwa gusubira gusanura impome zata imigaga canke zisiduka. Niko bivugwa n'umwe mu mpunzi yo muri karitsiye ya 25 itashatse kumenyekana. Impunzi zarituye abarongoye ibiro vy'igihugu bijejwe gukingira impunzi n'abatagira ubwenegihugu ONAPRA, zisaba guhabwa ibibanza bidashobora guterwa n'amazi canke gufashwa gusubira kubaka, ariko inyishu ziracari inke. Kera baraduha ibiti n'amabati yo gusanura amazu yacu, ubu nta buryo bukihari, dutegerezwa kwigwanako. Bisigurwa na Marie, impunzi y'Ibwagiriza. Ku ruhande rwa ONAPRA baremera ko hari ingorane, ariko bagasigura ko hari ikibazo c'ubutunzi. Uburyo buhari ni buke cane, nta mafaranga yategekanijwe ahari yo kubaka amazu mashasha, kandi amahera ashirwa imbere aba aja ku mpunzi zo mw'ikambi ya Busuma. Duhimiriza imiryango gusanura amazu yabo uko bishoboka, nko kurindira ko hashobora kuboneka ubufasha. Niko umukozi umwe yashikirije, ariko atipfuza ko amenyekana. Ikambi ya Bwagiriza ubu irimwo impunzi zirenga 9,000 z'abanyekongo zisanzwe zibayeho mu buzima bugoye. Rero niyo makuru twari tubafisiye none. Dushimira abadahwema kubana natwe makuru n'ibiganiro vya minsi yose.
tudahema gushikiriza kuri ndebesha kuri nyene yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV naho tubashikiriza amakuru atandukanye kandi rwose ayo makuru akabashikira ku gihe ameze neza. Utegerezwa no gufisha subscribe cyangwa se sabone kugira ngo twemeze kubana neza, mukomeze kugira amahoro y'Imana, turabakunda.